ikuzimu hasiko baduka gusanganira abononywe arabami. Ikuzimu ni hasiko baduka gusanganira n'importiki. Ni babandi bari destine gukora ibidasanzwe. Ni bandi babandi bari bashiho gukora ivy'ubuhizi n'ivy'ubutwara. Akora abakino kintu kubera utazigama inkomezi zabo no kumenya bijanye n'imhemeze beri. Jambo rimwe bivuze ngo ikuzimu hasi hashobadutse kugusanganira. Ikuzimu harafise benshi barabami bakomeye mu mahanga bashoboye konona. Bari muri cya gitigiryo je kuvuga abahizi bagwe ibigwarishwa vyabo bikononekara. Uyu munsi babarizwa hasi ikuzimu. Uyu munsi ikuzimu abafise mu biganza vyabo. Uyu munsi ataco bagishobora kuvuga bitegikunda ko bashobora kuvyura umutwe. Uyu munsi bitirigwa canke uyu munsi bari mu gitigiri c'abatsinzwe mu rugamba. Aho umuntu aharugwa mu bahisi. Mweretse anka guharugwa mu bahisi. Mu bahisi babahizi n'abahizikazi. Urasi uyu munsi arabantu arabahisi bafise intahe zikomeye zo muri kahise kandi bakiriho. Bafise intahe z'ibikorwa bihambaye muri kahise kandi bakiriho. Niyo bavuga batwara abantu muri kahise kabo. Irijwi rizijyamige cyose rivugira mu mutima wawe. Ni wanke kumusoma zivuga ngo nawe ubaye umunyantege nk'ahatwe. Wanishaka ikonga irondera inkomezi zawe za nyuma. Ugwamnishaka ku buryo umunsi mutazovuga ngo nawe ubaye umunyantege nk'ahatwe. Ivyo biragoye mugabo birakunda birashoboka. Yesaya igice ca 14 ku murongo w'icenda dushikara ku murongo wa 12. Hasi kuzimu harasiko badutse kugira iki kugusanganira. Ikuzimu hasiko baduka gusanganira abononywe arabami. Ikuzimu ni hasiko baduka gusanganira n'importiki. Ni babandi bari destine gukora ibidasanzwe. Ni bandi babandi bari bashiho gukora ivy'ubuhizi n'ivy'ubutwari. Ariko raba kino kintu kubera utazigama inkomezi zabo no kumenya bijanye n'imhemeze beri. Jambo rimwe bivuze ngo ikuzimu hasi hashobadutse kugusanganira. Hakanguye abapfuye ku bwawe. Nibo bahambaye bose bo mu isi. Mumvise nibo bahambaye bose bo mu isi. Nabwo imhemeze beri ntirondera umusuve. Ntirondera umuntu ari karaherekeza abandi. Imhemeze beri igihe cyose imontegwa ihamagagwa ikururirwa kuza komnona uwagizwe umwami n'umwamikazi. Havyagurukije abami bose b'amahanga ku ntebe zabo. Ikuzimu harafise benshi barabami bakomeye mu mahanga bashoboye kononwa. Bari muri cya gitigiryo je kuvuga abahizi bagwe ibigwarishwa vyabo bikononekara. Uyu munsi babarizwa hasi ikuzimu. Uyu munsi ikuzimu abafise mu biganza vyabo. Uyu munsi ataco bagishobora kuvuga bitegikunda ko bashobora kuvyura umutwe. Uyu munsi bitirigwa canke uyu munsi bari mu gitigiri c'abatsinzwe mu rugamba. Ndanse ku ikuzimu hasi hashobaduka kubusanganira. Ndanse ku bwami bwawe bubarizwa hasi ikuzimu mu izina rya Yesu. Vuga uti ndavyanse mu izina rya Yesu. Uti ndavyanse mu izina rya Yesu. Tugira isengesho ritoya ubuzima bwanje ntibuzobarizwa ikuzimu hasi. Ubuzima bwanje hasi kuzimu ntihazoburonka. Ndanse mu izina rya Yesu Kristo kuba ushobora kunyagwa muri buno bugingo mu izina rya Yesu. Ikingira umwami cyose kizozigama gushika kwiherezo. Ikizokwigana umusirimo kimanurwa ikuzimu mu izina rya Yesu. Aho umuntu aharugwa mu bahisi. Mweretse anka guharugwa mu bahisi. Mu bahisi babahizi n'abahizikazi. Urasi uyu munsi arabantu arabahisi bafise intahe zikomeye zo muri kahise kandi bakiriho. Bafise intahe z'ibikorwa bihambaye muri kahise kandi bakiriho. Niyo bavuga batwara abantu muri kahise kabo. Narababwiye kahise rikabwirizwa kurongora ubuzima bwacu. Ego twarakoze bikomeye muri kahise ariko tubiza kumera nka Paulo abanga kunyagisha ubuzima bwabo. Abanga ku bwami bwabo busanganirwa no hasi ikuzimu. N'abantu bataguma bariko barashira amaso kuvyo muri kahise ariko n'abantu bafise amaso yabo kubiri imbere. Ico Paulo avuga ngo ico nkora nibagira ibiri nyuma nkashingira ibiri imbere. Ngo kubwanje sinibwira yuko maze kugifata. Oya ntituragifata. Narivuze ngo ntituragifata. Ntitura abantu bibaza ko bashitse. Oya tubwiza kuba abantu hamwe ariko baragwamnira ivy'Imana bahaye gupfumbata mu biganza vyabo. Nuvyeho kubwanje sinibwira yuko maze kwifata ariko ico nkora ni kimwe gusa. Nibagira ibiri nyuma. Nibagira bona by'ubutumwa inyuma. Nibagira bona senge inyuma. Nibagira ibitangaza biri inyuma. Nibagira ingene ihanganye inyuma. Nibagira ingene akora Imana inyuma. Nashingira ibiri imbere. Imbere niho hakomeye kuruta inyuma iyo twavuye. Igikomeza abantu sivyo wakoze muri kahise. Nico kurakora muri kubu. Nico kiba garantiza ico uzoburi kurakora no muri kazoza. Ikuzimu hasi hashobadutse kugusangana.
kubera iki? Kubera ko wibwiye yuko washitse. Uyu muntu ati nturashika. Yesu aravuga mu cete yarungikiye rimwe mu ishengero ryo mashengero yo muri Aziya, arababwira ngo gumya ico wahawe ntakagira gutwara igisigo ciwawe. Ngo harigwa unesha gushitsa kwihereza, pana unesha muri kahise, unesha gushitsa he kwihereza. Bamwe barabesheje amagarde yabo hasi kuzimu, harashobaduka kugira kubasanganira. Uyu munsi babazizwa uwo ikuzimu. Tuvuze ikuzimu munyumvirize neza, ni gicaniro cy'uyu mugore Yezebeli. Ikuzimu hasi harashobaduze kubasanganira. Habe impoza system ibabuza gusenga, habe impoza system ibabuza kugororoka, habe impoza system ibaca intege mu byo barimo, ibabuza kuba abahizi n'abahizikazi. Bagaca bakwepera mu majambo aryohera amatwi y'abantu. Ingene Imana igiye kutugira neza, ivyo nsanzwe ndabizi. Ngabo mbwira ingene umuhizi ataguwe. Uyu munsi marketing iri hehe? Iri mu bikorane by'abana b'Imana, iri mu makoraniro y'abera. Aho niho tugeze. Abakubwira ati okay, urashaka ko sponsorize igikorane wawe, mugabo tuzoza kudandaza. Uyu munsi azigaba ama concert, inyuma bariko baranywa imiruturutu, bariko barotsa ama bruschette, umuntu agashikura inyama. Oh Yesu ndagukunda, ngo nibutse ibyo wankoreye. Turi hehe? Uko niko imitima yonona abantu ikirakora muri kino gihe. Umuntu akabona public. Uyu munsi bose bakeneye public. Yesu ntakeneye public, akeneye umutima. Ndabizi nk'ibituma mbaye impopulaire, naravyemeye ndi ntumwa. Oh urya muntu nari sociable, je préfère kuba umuntu atari sociable. Ngazovuga ukuri kw'Imana koko, parce que iyi niyo mitima iriko ironona abantu. Uyu munsi inama, ndabivuga mu mwanya, inama ziriko ziva hehe? Ibande uyu munsi bariko baragumura abakozi b'Imana mu ishengero ngo nabo nibahembwe, ngo abapastori ngo barya ibigira 10 byose n'amashikanwa yose, ukubereka barinje batabahemba. Nimba mukeneye ko ndabahemba, muce muzo ubunyene ndabirukane mugende, kuko jewe ngaje sindi umukoresha wanyu. Nimba no guhema niko ngo ndumukoresha wiwabo, mw'ijuru ntaco witeze. N'uyu mwanya bazovyuma ndabizi, bazoca baja kumbuga ngo areka ngo ranka ko kubaho ni kuvuga iki? Nugucuruza mu nzu y'Imana. Ukurika imitima yononya abantu iriko irakora kandi yononye benshi. Uyu munsi umuntu atagiye kuri YouTube ngo aronka views menshi, umengo ntaco yakoze. Uyu munsi umuntu atarimvye indirimbo yibaza ko abantu bokunda, apana ivuye mu mutima w'Imana no ku marembo y'ijuru. Nizo ziriko zirasohoka. Ibintu bimwe bidashobotse ngo nama challenge, bife kumuha views gusa, bife gutuma haba uravyumanye biba trends. Aho niho hantu tugeze, kumenyekanisha. Pamenyekanishe ndi ijuru ritahitamo kukumenyekanisha. Shaka ubive mu byo kwimenyekanisha, bizoba ari ivyo gusa. Kuzimu hazoba hashwa abadutse wirike kugusanganira. Niko muranyumva? Habari sanse kubwira abami inzira zo kugoroka. Uyu munsi barabivuye munsi byo ariko barababwira, bariko babwira ibiryohera amatwi yabo, arondera ico tuma ryoherwa. Kurako ikuzimu hasi harashwa abadutse wirike kubasanganira. Mwarambwira mu bategetsi bakomeye, arambwira ati apotre, none tubwira iki? Iyo tubahamagaye abakozi Imana kugira ngo muze kwigisha ijambo ry'Imana, ntitwa tubahamagaye kugira ngo mwe muze gukora politiki, tuba tubahamagaye kugira ngo mwebwe muze kutubwira ico Imana ikiravuga. Timugabo tubahamagaye muza kutubwira politiki. Hari abajeje kuyikora iyo politiki, bareke bayikora. Ubu muvuze ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. That's it. Uyu munsi ni bande muri kino kibazo kandi mu nzu y'Imana havuga ati amafaranga, inzira yose no shobora kuyaronkamo nditeguye kuyicamo. Inzira yose hari amafaranga risana, amafaranga yanduye hasi kuzimu hashwa watse kugusanganira. Hakanguye abapfuye, abami bose bamahanga ku ntebe zabo. This abo bose bazokubaza araba kino kintu ngo mbega nawe uhindutse umunyantege nke nkato. Baragukoka ingo tuja kwicarana, baragukoka ingo dusangira umuruturutu, baragukoka ingo tugende muri kijya kirori, ingo natwe tugende muri bijya biteramo. Munyuma washikaye bati nawe ubaye umunyantege nke nkato. Haturoka idiri tuyikore gutya, reka tubigenze gutya. Waheza ati nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Tuko ivyo bariko barakora vyose ni kugira ngo bakumanure aho bamanutse. Hari abantu badakeneye kugwa bonyene, hari abantu bakeneye kugwa bagwanye nawe. Ivyo wamubizi. Uyu muntu asobanutse muri kino gihe mu gisagara agafaranga kamwitavye, Imana ikirahezagira. Yateza gufata akava, ugasa wumva ko kudafata ku kavinyu ari kuba mupeiza. Hari abariko barakora ibintu uyu munsi kugira ngo ntibabatwenge, nivyo canke sivyo. Hari abantu uyu munsi bariko baraza mu bahabara kugira ngo mwirigara aho bakwana kuri comptoir ntibaze babatwenge, bababwire ko hari bibuze muri bo. Kubera iki? Bakeneye ko nawe umanuka ka umunyantege nkabo. Ni wamara kumanuka bati nawe ubaye umunyantege nkatwe, nawe ubaye umunyantege nkatwe, nawe urabikoze ivyo turiko turakora. Imitima yonona abantu ni mwemo ya Yezebeli. Nawe ubaye umunyantege nkatwe, iraba kino kintu uhwanye natwe. With one voice they all cry out, now as weak as we are. Now utsitse umunyantege nkatwe, bigenze gute? Ngubu umunyantege nkatwe
kwama igihe cyose iri jwi rizijyamo igihe cyose rivugira mu mutima wawe. Ni wanke kumusoma zivuga ngo nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Wanishaka ikonga irondera inkomezi zawe za nyuma, ugwamishaka ku buryo umunsi umwe atazovuga ngo nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Ivyo biragoye, 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 mugabo birakunda, birashoboka.